Niyoze. Kawe ndio havuye utaramanyene byanyabyo nawe uciye ugaruka bwaduka sange. Oya muko. Oya sinje ko. Oh no. Sinje kuno. Bagwagara hurira. Oya. Cyangwa usanga baragijije. Ahubwo ndatumbe kuki hano. Nageze muhira cha ndiyumvira nsanga ngize amakosa ndavuga ati reka ngaruke ko ndamusize ku kabare. Oya ntana gihari. Kameme ntana kimwe nawe kunsi kandi je nyene tukandi kondanwa ni bon. Gusa ikintu nashaka nashaka kubwira ngo bishobotse kandi bazabirashoboka ko twogenda tujanye ku kazi wanyu ushobore kunye kujya mukobwa ndavuye kwamerewe kubera ko kuva mu mujanye sinamubona urumva ko ntitwabaye abana beza kandi twe dusanzwe tubanye neza twatebwirizwa kumugarukira ko tukabona urya merewe niyo ntumbero nagarutse ndatumye sanzwe kiri ngaha ugasome hamuhejeje tujane unyere kujya mukobwa handafunga ndatumbuye kuba sanzwe kiri ngaha ahubwo wakoze kuba uratarama afite je ntabwo nari ntiyamiye neza ko ari ibyo kandi uwo byukurambwira abana uramaze kumenyerana sivyo afite umaze kunyicereka ngaho kamakano nkaka nuko bukura tuko turakreya wami sivyo hama ibyo uri kurambwira tubanze tuje ku kazi afite urabona ko umenga twamenyeranye iki ariko iyo niyo ngwana yo gukorana n'abasivile urumva nta kuntu dushobora gufata amabanga y'igihugu umuntu akiko amatohoza simpaka tubasigurire tubumvisha ariko icyo womenya ukuri kwabyo umuntu yagizwe n'icaha warangije twaje kumufata byose warabibona kandi bya muntu yegezwa ko yishe umugore wawe urumva ivyo byose ni ivy'amatohoza urumva nta mikindi ariko vrema ubu yarakwiciye umugore amatoza cyamuriko two turagira bana nk'ubu ushobora gusanga ari n'ibindi ushaka kunyegeza canke nawe bikaba kwigushirako ariko nibaza yuko iyo umuntu akiri umatohoza ntabaragirwa n'icaha kugeza baracara umwere kubw'ivyo ntidushaka gufata uyu mwanya ngo tumwite ko ari umwicanyi ngo yishe madamu kubera ko amatoza yayo ntarahera umutwemeze nimba ariho yamwishe kubw'ivyo numva ntoreka kuja kumuraba kuko nk'uwo bishitse agafungurwa tugasanga rera afunguye mbona nabi mu gihe mwaje mukamutwara mu muvanye muhira nako tugaca turekerana mukajana mukagumizayo none mushingana wewe ko yishe umugore wawe ntumva ko ari umugizi wa nabi ariko aracari mu matohoza none amatohoza ivyo ni ivy'iwacu nkawe ushobora gusanga nawe bake bavuga ngo nawe ubifisemo uruhara afite ntaco urabona ko maze kuba umugenzi je vraiment nk'umugenzi ndagucishirizemo kugira nyene wumve nawe icishirizamo vraiment nimba utabara nabikora abandi ngo Ninge mbanze simba undabi abazebe ngayo nta kibazo areze Manyanga we Manyanga kumeneka arafashe Yeah, yes sir. Hey. Basha niruke cyangwa niruka arambona. Manyanga.
ndamubuza no kwimana. Uyu ni umugati. Uyu mugati twariye ejo bundi. Ni umwana wawushyize muri ikoti ryanjye. Yawushyize. Uyu mugati benze waranapfuye. Uzi iminsi maze mu ikoti. Sawa. Umva rero nkubwire. Ahangaha ugomba kwitonda. Ni telefone y'uyu. Ntawo usanga ariko kwa muri bya bishatsi. Urabona ko mba naje hano munsi y'igipangu. Urahabona? Mba ndimo kurinda haduye kugira ngo ntagira umuntu simbuka mpite mucakira. Niyo mpamvu rero ugomba kugenda wirinda. Niba ugenda ujye ugenda mu gihe gikwiye. Sibyo? Sawa. Mananje nkora iki? Kwase kwita nkora iki? Niruke. Tugende shise mu bya cangwara mu nda. Tugende. Okay. Mutwaye. Namahoro. Chris ni sawa? Yego. Meze neza. Namahoro papa. Yego. Murameze neza? Nuko ni sawa, meze neza na. Yego. Sha, Imana impaye nkaza muri kano kabari. Irafashije cyane. Kuva mu gatondo ndiko ndakondera nakubuze. Telefone nticamwo. Ahubwo sinzi nukuntu nimvire kugira ninje muri kano kabari. Telefone nanahinduye carte SIM ariko yalo nanayikuyemo. Hari ibintu ndakunda akora. None nkandondera impuhwe. Sha, urabona tutagiye kure. Hari ikintu nashaka ko mumfasha kubijanye na dossier yanje. Kandi mba bikunda mfashe kushanga kuya tubiganire ko gato isase. Ariko umutware je nibaze ko twobanza tukabandanya mu byacu hama uyu mukavugana mu nyuma. En fait hari dossier dako n'umuntu arangiye kumwerekana abanya afise ikibazo sinzi ko ni ya dossier yindi. Yes kandi urazi ko bikenewe cyane. Ndabigusabye mfasha basi isase umanye isase uzobukoze. Urumva mushinga nta afise dossier très important kandi iragoye no gukora sivyo. Urumva rero sinzi wewe nuko ushaka kurondera swa kugira ngo duhabe tuvugana ko nshaka guca kumukwerekeje. Ahubwo wewe ntaco. Reka turavugana kuko none gashaka ari hajya n'ubundi. Wewe ntaco turashaka kuvugana ku mugoroba kugira ngo ejo cyo tubona. Okay, nta kibazo ndagutahura. Urabona abayobozi mufise ibintu byinshi biba hanze, mufise abantu benshi bo gutunganiriza. Kubw'ivyo nta kibazo je reka mbandanye. Je ntaco twizera kandi biragoye ubwo muzombwira ha mwanya bonetse. Swa ndagutelefona ndakubwira. Sawa. Ariko Chris mwebwe murabajanja bambere ku isi. Yesu we arongo mwari musinziriye. Mwari mwasinziriye ariko sinababonye na mwari ko murakina mwijyamiye nyene mwasenze mwaje gusenga. Yesu mwasenze ninde yababwiye kujyama mudasenze bana? Sinabibabujije birabaho nta bana bajyama badasenze. Abana bose mu kujyama bagira gute? Barasenga. Vyuka rero vubana mwe narababwiye igihe cyose mugiye kujyama, imbere yo kujyama mutegerezwa kubanza kugira gute? Gusenga. None rero uraba umunsi mwagira mu nkorera ikosa ryo kudasenga.
siko reka dusenge rero Chris ariko reka umunsi nijye asenga ariko ejo niwe nzosenga siko mwana wanjye none kumenga itiro rirakwisha wakinye cyane dusenge basi oki ndabigisha akaririmba tuce dusenga mwavyumvise ariko imbere kwanza yuko dusenga mwiriwe ku ishure ndabizi ngene mukunda kugwana mushobora kuba mwagwanya n'abandi bana cyane mukabibuduka mutwabo mukabacokoza cyangwa mukubahukana abantu bakuze nimububaye ariko rero nashaka kubabwira muzuze muri abantu bakuze mwirinde kugwana ariko rero ubu tugiye gusenga muraca musaba imbabazi Imana uwashavuje Imana uwashwanya n'undi mwana asaba imbabazi turasaba imbabazi Imana tubabarire two ndabigisha ingene muzuhura musenga no mu gihe tutazoba turi kumwe muhore musenga gutyo mwavyumvise mugiye kuryama kirazira kuryama mudasenze mugeze nga aho muryama mugaca mwibuka mukiyumvira ivyo mwiriwemwo abana bandi mwacokozanyije mwashwanye musaba imbabazi nimba hari umuntu mukuru mutubashe musaba imbabazi inde Imana bravo rero reka ndabigisha akaririmbo gatonya ejo muzoba mwakamenya mugiye kujyana navyumvise mukumvirize mwifata gute mbega mu gusanga nababwiye ko bifata gute uraca bugufi reka rero turirimbe yemwe Imana yacu ni nziza n'inshuti tazigera ihinduka ako gusa twumve ko mwakamenye yemwe Imana yacu ni nziza n'inshuti tazigera ihinduka murumva ko Imana idahinduka ubwo rero tugira dusenge Imana yacu n'inshuti idahinduka abantu barahinduka muravyumva yego abantu barahinduka Imana yonyene niyo idahinduka kandi niwe mukunzi dufise namwe ndashaka ko abo umukunzi wanyu mwavyumvise dusengere data mu izina rya Yesu Esther amejeje gusenga ucuvuga ngo amen na Christine yasenga igihe muzoba muri babiri utegerezwa ko muri nyene Kristo ariko arasenga Esther ugacuvuga amen ahejeje wavyumvise amen ndababwira ico bisobanura ngo bibe gutyo uvuze ngo amen Kristo ahejeje gusenga uvuze ngo bibe nkuko Kristo abivuze uvuze ngo Imana ituzigame amen mwavyumvise muryamire basheri banje ndabakunda yego mwana bizu ryamasheri sheri wanje ryamasheri banje urifitiye itiro mwavyumvise Chris ufuka mushikawe apana ko umureka mwishuki muveko imbeho iki uraba neza ko yifutse siko we uri mukuru utegerezwa kwama uri kurakurikirana mushiki wawe igihe cyose haba kwishure haba muhira umukurikirana akantu kose ko biriko biragenda neza wavyumvise Esther nawe urazica uhamagarirwa umwumvira umwubaha wavyumvise nakubwiye ngo uhamagarirwa kugira iki no kumwumvira aguhanuye ukamwumvira À demain, mes chéris.
Esther. Esther. Kumwe mu gahinda kenshi. Nubu uraciyumvira kuri bijya bintu. Mbabarira basi bagira ivyarenganye kuko nubundi zaramaze kuba naco bikimaze kandi kugumiza mu mutwe. Sivyo? Kri. Ni gute no kwibagira ivyabaye? Ni gute? Ivyo byashoboka gute? Ndibuka umunsi mama wacu apfa. Ingene twari dufise irungu dusigaye je nawe turi babiri. None ndabira naho dusigaye turi babiri gusa. Kimbabaza nuko tutakurikije impanuro mama yaduha. Wibuke ko yaduha impanuro atubwira ngo ntituzikunde, tuzokunda abandi, tuzobabara abandi, tuzobane neza n'abandi. None ndabira ubu turi impamvu yatumye tubabaza abandi bantu. Ni gute ntokwicuza ubunyamaswa n'ubugome twakorewe uriya muvyeyi? Ubundi niwe yari kuriho umwana ubundi ko umwana atozi katangwa n'Imana Chris. Ariko wibuka ingene twamubabaje tubabaza umutima wiwe inzira akarengane y'Imana. Nta kibi na kimwe uriya muvyeyi yari afise. Yari umuntu mwiza, yari umunyamahoro. Ariko wibuke ibintu twamukoreye. Manyanga yari umukozi mwiza, azi gutunganya imirimo yiwe hano muri uru rugo. Ariko ndabira nawe twamuhejeje mu gasho. Chris, ni gute nofata nkatuza nkatekana hano nkagira umutima utekanye? Ibyo byashoboka gute? Esther. Ewe uragarutse? Yego ndagarutse. Garutse se byagenze gute? Ndagarutse ibyo nashaka ko urya muntu ntibyaciyemwo nagiye nsanga aracari kuri kakabare hamwe na musizi. Ndagenda turicarana babaranywa kamwe ndindiriye ngo aheze kugira ace ndamubwira tugende tujanye. Hama ndamubwira ati burya nari nshaka tugende tujanye ku kazi kugira ngo urya mukobwa ndanamubone ndaba hafungiwe ndabinge namerewe. Ariko mbona abaye nk'uhinduka mu maso ntabinezererewe. Arambwira ati burya iyo ibintu bikiri matohoza ati si byiza ko umuntu amenya na kimwe ati amategeko y'akazi ntabitwemerera. Tuba turaharira gutyo nyene bihemuka byase. Tujana byase gute se? Kandi mwari mwamaze kubonana. Rero ishatumye byanka gose. Aho nkimubwira yuko twogenda tujanye nyene amera nk'utavyumva ntiyari bwashire ko akoroyo kwanga. Ariko rero caje kuvyicara urugabo rwaciye ruza kumurondera rurerure nyine ubona uruzima ruciye ruza kumurondera ruje kumwamagara rushika rumubwira ngo umuyobozi ubona nyene rumwubaha cane ngo nenda gukeneye ngo ibyo uza kuducemurira ngo ndagukeneye. Baraganira bari ko baraganira rero acarambwira ati ntibikunda ko twojana ko ari ibindi bintu bindondera by'akazi. Nuko ce nisubirira inyuma uko nyene ubimbariye niba urwo rugabo rwaje nyene rw'icyubahiro akamuhamagara ati muyobozi sha uriya muntu twamukekeye ubusa ni umutware pe ubusa. Ashobora kuba ari we kuko iyo bataza kuba ari we urya muntu ntiyari kuza mwita umuyobozi. Rero uko bw'ivyo nace ndabireka ati ko biri mu babijejwe nta kibazo no kuvyizera kuko inzego z'igihugu turazizera
tuba tuzizera nk'abanyagihugu usanga ari byo ubwo rero reka ce nigira indani ndaba akantu gato nce nigira mu kazi umutware pe Afandari. Afandari. Yaricaye ngaho hanze. Mwana waje ntubyumfata gutyo n'uyu mukobwa aranga wumva umeze nta nubwo ufite koko nta nubwo wumva ko yahita yumva ko urapfuka ufise ubwoba ibiki n'ibiki cyangwa twarubwiye kunyicisha ibintu byose wamubwira wewe umuntu yakubwira umuntu ashaka gutelefona akagutelefona akakubura kuri telefone kandi ubuzi by'umuntu wagiyemo ntubwire ati basi umuntu yahuye n'ibibazo ibihe basi byo byagenze gute umuntu akana gutelefona akakubura uraseta none telefone ni motorora ngenda mfashe kwita koni none niba telefone nari ncaginze ni ngombwa ngo uze umfata mu isosi mwana uratse ko nafashwe ngo Manyanga nafashwe neza Imana irahazira nka mu biganza byo hasi oyagenda wafashwe naringira mfatwe vyaheze nyene Imana ironkira mu marayika irankumuraye nakubwiye nawe benzu ugenda n'umuntu agufata gute mwana umve ndagutwira burya Imana irakunda umuntu nagiye kujye nyine wari wabimbwiye ndashaka kuri rwa rugabo turavugana ndavayo mvuye ukamerekeza kishikana ahantu bo icara hajya abagure arambwira ati vraiment wewe ni sawa nibaguhera imwe ngaho umuvinyu nanje ya uko yaciye agenda baguhe kamwe canzanira umuvinyu peti piga kamoya piga urumva sasa acaragenda je yasizeyo nanje twatashe nkinwa nk'ubuvere butatu nja mbona arashitse hoja sha yambaye neza urumva wowe ufite n'ahafisikiye kiberewe shaka yagabukira begwawe hoja sha ai none mbona karurukire urumva nurukire neza na neza ndafata nja numva kurumva rero ngo nashitse muhira ngo hama ngo ibintu nimviriye ngo ntangira Imana urumva ko nari ndenga ndakubona ku kiringa ngumva rero barashaka ikintu kimufasha ngo nashaka umfashe kujenye kunyere ko bya mukobwa afungiwe Manyanga ndamubwira ndamubwira ko bitakunda nakombwa kubera security ndamusigurira n'ibyo butegeze ndamusigurira n'ibyo mankete ndaramubwira ko nkamwe bandanya bivuga niko biba bifisemo uruhara canja muri toilette kura telefone ndagutelefone wanka kwitaba biranka zanzoga zose namenye zaciye urumva ndavuga ati okay hari igisigaye kwiruka yavanye ukinyuma kandi mutwaye niso ndavuga ati reka ngende rero nta kundi dufite mwansha ngwanje nigwaza mu urumva shishitse sintoreka kave kanje ngizuku nje mbona mu marayika ngo horana umukama oyasha nanje mpindukiye nti yo ngahorane nawe yarinde Chris yaje mu ishusho mu marayika Chris bose cya kigabo kizakiduku icyane cyankuya haga cyacyo kizakidukura mu bibazo ni nkuya haga izina n'iryo muntu urumva rero sasa bimaze kugenda uko cyakitanga kumvugisha urumva ndagukeneye nicaye Imana ikirama none nagize ubwoba nubona ko ndiyumvira ingene bigenda ndakubwire ngo natugumiye wagusa nabwiye iminsi sikume ngo umusaze mu mutwe ntiwumva mugabo gusa rero yatari Imana kumva rugomba gushubwa n'amahoro abasivili ngahanya ni mu gisirikare ubimenye urumva ntugire ikibazo abura ubundi ahangaha wowe ugomba kuryama nushaka kudukura imyenda uterere nka hariya sibyo buri kimwe cyose kuri cyo ushaka urye uhage oya ni vy'akazi humura te ahubwo umuyobozi hari ikintu nagomba kufasha nagomba yuko mufasha ukama adresse hano Manyanga afungiwe